Abantu benshi bagifite imyaka 18, imyaka 20, imyaka 25 biruka inyuma y'ibintu bidakenewe cyane mu buzima. Muri no video ngomba gusangiza ibintu ukeneye gutahura, ukuri ukeneye kumenya. Ugifite imyaka 18, imyaka 20 muri ubwo buto bwawe kugira ngo ushobore kubaka kazoza kawe. Kubera yuko ino myaka niyo myaka yo kubaka kazoza kawe. Ino myaka niyo kwihenda, niyo gukora amakosa kugira ngo ushobore kuyakosora kugira ngo wubake kazoza kawe. Kandi agusezeranya yuko ari ibintu bigiye guhindura ubuzima bwawe n'uburyo wiyumvira. Nifuza yuko ubana nanje kuva ku ntango y'iyi video kugera ku mpera y'iyi video, kubera yuko ni ibintu bigiye guhindura ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere nkeneye guherako kandi nkeneye yuko utahura, ukuri kwa mbere ukeneye gutahura nuko ubuzima butakurindira kugira ngo ube mwiza hanyuma utangure. Siko bimeze. Umwanditsi umwe w'umunyamerika niwe yigize kuvuga ati ntibikenewe yuko umuntu ahambaye kugira ngo utangure, ahubwo ukwiye gutangura kugira ngo ube umuntu ahambaye. Bamwita Zig Ziglar. You don't need to be great to start, but you have to start to be great. Ico nico kintu gikenewe cyane mu buzima. Ni wiyumvira yuko ukeneye bino hanyuma utangura uzo buri kurihenda cyane mu buzima, ahubwo urakwiye gutangura kugira ngo wite izo ntambwe uri kuratera. Ikintu cya mbere ukeneye gutahura kandi gutandukanya ni ikintu bitwa progrès namwe na perfectionism. Progrès ni mu gihe uri kurakora, perfectionism ni hamwe umurindira igihe cyiza kugira ngo utangure. Rero ikintu ukeneye gutahura nuko ukeneye gutangura nubwo utiteguye, utangure kugira ngo uzuritegura, uzurabikora kugira ngo izo ntambwe uri kuratera zivamo ikintu gihambaye cyane. Rero ntiwiteho perfectionism, nturindire ngo nkeneye bino kugira ngo ntangure, ahubwo tangura kugira ngo ube umuntu ahambaye nk'uko Zig Ziglar abivuga. Ikintu kigira kabiri, ukuri kugira kabiri, nkeneye yuko utahura muri ubwo buto bwa ugifise imyaka 20, imyaka 25 mbere yuko ukwiza imyaka 30 cyangwa imyaka 40. Ikintu nkeneye yuko utahura cyane ni kugenzura emotions zawe, kugenzura ivyiyumviro vyawe. Hari ijambo nkunda cyane ry'abafilosofe b'abastoici rivuga riti urafise ubushobozi ku vyiyumviro vyawe, ku bwenge bwawe, apana ibintu bibera hanze yawe, apana ibintu bibera hanze yawe. Ni watahura bino uzoronka ubushobozi muri wewe. Urafise ubushobozi ku bwenge bwawe, ku vyiyumviro vyawe, kandi watahura bino uzoronka ubushobozi muri wewe. Kino kintu kirakenewe cyane mu gihe ukiri mutonya cyane. Ubu gifise ibintu byinshi wifuza, ubu gifise ibintu emotion nyinshi, ubu gifise ibintu byinshi ukeneye gukora, ariko siko bimeze. Rero mu gihe ukiri muto nico gihe cyo kugenzura emotion zawe, kuko umuntu wa mbere afise faiblesse mu buzima, umuntu afise ubunyantege nke mu buzima, n'umuntu atazi kugenzura ivyifuzo vyiwe, n'umuntu atazi kugenzura emotions ziwe, umuntu adafise discipline kuvyo akora. Imbere yuko uvuga manza wiyumvire, imbere yuko ukora manza wiyumvire, byose ubishire muri logique aho kugira emotion. Ugira ikintu bita logic versus emotion, logique versus emotion. Kino kintu kirakenewe cyane. Ntiwibaze kuri emotion, ahubwo wibaze kuri logique, wiyumvire cyane imbere yuko ukora. Kandi wiga kugenzura ivyifuzo vyawe, wiga kugenzura ubushobozi bwawe uri muri ndani muri wewe, uzoyiga kugenzura n'imigambi yawe n'ivyo ukora kugira ngo utere imbere. Kino kintu kirakenewe cyane. Ni wiyumvire ibintu udashobora kugenzura, ahubwo wiyumvire ibintu ushobora kugenzura. Rero ibintu ushobora kugenzura nivyo vyiyumviro vyawe, nizo emotions zawe, niho ufitiye ubushobozi. Nkuko abafilosofe b'abastoici babivuga, iga kugenzura ivyifuzo vyawe, ige kugenzura emotions zawe, ige kugenzura ibikorwa vyawe, uko ivyo nivyo bintu umuntu atokwaka, nivyo bintu ufitiye ubushobozi mu buzima. Ntiwiyumvire ibintu udafitiye ubushobozi, ntiwiyumvire ibintu udashobora kugenzura. Igenzura ibintu biri ndani muri wewe. Ibintu biri ndani muri wewe urashobora kubigenzura, ariko ibintu biri hanze yawe ntushobora kubigenzura. Kino kintu akenewe yuko bikenewe yuko ugitahura cyane mu buzima, na cyane cyane mu gihe ukiri mutonya cyane. Ikintu kigira gatatu nkeneye yuko utahura gikenewe cyane mu buzima, kandi kimwe mu bintu natahuye cyane, nabonye gikenewe cyane. Ikintu ukeneye gutahura kivuga giti nobody cares, nta numwe avyitayeho. Kora cyane buri munsi kugira ngo witeze imbere. Rimwe na rimwe nturondere ngo abantu ngo bagufashe, ahubwo rondera self improvement, ukuntu wewe nyene wo kwiteza imbere. Ni watahura bino uzomenya gufata responsibility. Ni widodombe ngumva ngo ukeneye ngo abantu bagufashe, ahubwo iga gufata responsibility, kuko 100% y'ibikorwa uzokora
bizova muri wewe ntibizova mu bandi. Rero iga gufata responsibility. Ushobora kuronka abantu bagufasha ariko ntibazobikora vyose. Rero niyo mpamvu utegerezwa gufata responsibility ku buzima bwawe, umenye yuko wowe uri architect, uri umwubatsi w'ubuzima bwawe. Ntiwiyumvire uwundi muntu akeneye kugukorera fondation, akeneye kukubakira inzu, ahubwo ni wowe ukeneye kubaka kazoza kawe, buri kintu cyose wifuza. Kuko ntiwibaze ngo mwumva ngo ukeneye ngo bano bantu bagufashe empathy, bano bantu bakuzanire bino, bagukorere bino, umve yuko bakwitaye, ahubwo iyiteho wowe nyene. Nobody cares, nta numwe avyitaye ukora cyane, nta numwe yitayeho ukuntu uri kurakora, nta numwe yitaye yuko uri kurakora, nta numwe yitayeho ukuntu uri kurahangayika shwaga uri kurashamo, nta numwe yitayeho buri kintu cyose uri kurakora. Niyo mpamvu utegerezwa gutahura kino kintu mu gihe ufise imyaka mito cyane. Kino kintu kirakenewe cyane. Umumotivateur umwe w'umunyamerika yitwa Eric Thomas, umumotivateur nkunda cyane, niwe yigeze kuvuga ati you owe you, wowe nyene uriheraniye, wifitiye ideni. Ni kuvuga yuko wowe nyene ni ufise responsibility ku buzima bwawe kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe. Ikintu kigira kandi gikenewe cyane nkeneye yuko utahura mu gihe ugifise imyaka 20, imyaka 18, imyaka 25, nuko uzoba umunyabwenge niwaheba kumviriza amakuru n'amatopic ajanye na politiki. Kino kintu kirakenewe cyane. Simvuze ngo kumviriza amakuru ngo ntibikenewe cyane, ariko hari ikintu nkeneye yuko utahura cyane, kandi abitahura na jewe niga journalisme et communication, bino bintu ndabizi. Ariko reka ndakubwira ukuri, uzoba umunyabwenge niwaheba kumviriza amakuru n'ibintu bijanye na politiki. Ndakubwira impamvu, kuko iyo uri kurumviriza amakuru, ibintu hanini uzokumviriza ni ibintu bijanye na negativity, ni ibintu bikudraininga, bigutera emotion, bigutera ubwoba, bigutandukanya n'abandi bantu. Ahanini niyo makuru uzoba uri kurumviriza. Rero niyo mpamvu uzoba umunyabwenge niwaheba bino bintu. Ariko kuvyumviriza rimwe birakenewe, ariko kwa mukonsoma ayo makuru bigusubiza inyuma, kuko information ukonsoma nizo zigira impact kuri kazoza kawe. Niwayumva ngo habaye kino kintu, ngo habaye bino bintu bitariko biragenda neza, bituma utiyumvira neza, bituma utagira mentality nziza. Rero niyo mpamvu utegerezwa guheba bino bintu, ahubwo igira filter what you consume. Cisha mu kayungiro buri kintu cyose ukonsoma, aho kumvira zino negativity, ano makuru mabi, imvira ibintu bishobora kugira impact nziza ku buzima bwawe. Nimba ari gusoma ibitabo, nimba ari kumviriza ama podcast, nimba ari kumviriza ibintu bijanye na competence, urondere information zishobora kukubaka, aho kuguma wumvira ibintu bitagenda neza. Kwa nini amakuru zoyumviriza ibice binini kwijana na makuru mabi? Rero niyo mpamvu bino bintu je nabihevye, nahevye kumviriza amakuru, numviriza amakuru gake, kuko ibintu information ndazi zifise impact nini ku buzima bwacu. Manza wimvira ibintu bikwenfluence, na mafilmu uraba, n'ibitabo usoma, na makuru wumviriza, niki wumviriza, ni muziki wumviriza. Manza wimvira ikintu konsoma, uko ikintu konsoma gituma wimvira, gituma ukora. Rero amakuru witondera information, urondera na information wumviriza. Rero impamvu mvuze kino kintu kubera yuko mbona ari ikintu gikenewe cyane. Uzoba umunyabwenge cyane waheba bino bintu, ahubwo urondera ibintu wumviriza bishobora kukubaka, kuko bino bintu ni negativity, ni ibintu bigushoka, ni ibintu bigutera emotion. Kino kintu kirakenewe cyane, kandi mfuza yuko ubitahura mu gihe ukiri muto. Ikintu kigira gatanu ari naso cyane nkeneye kutahura cyane, nuko ukeneye kugira ibanga kuvyo uri kurakora. Privacy is power. What people don't know they can't ruin. Rino jambo ndarikunda cyane. Kugira ibanga ni ikintu gikomeye cyane, ubushobozi isi abantu batazi ntibashobora kucisha, ntibashobora kuconona. Rero kino kintu bakeneye ugitahura cyane. Intambwe zose uri kuratera, buri kintu cyose uri kurakora ukigire ibanga. Naho nyene ni wakibwira abantu, ukibwira abantu wizeye, ukibwira abantu ba hafi, abantu bashobora kuguha n'impanuro zo gukora ico kintu. Uko abantu benshi uzobwira ivyo uri kurakora, intambwe uri kuratera, benshi bazogusubiza inyuma. Ntibifuza yuko utera imbere, ntibifuza kukubona ugera kuri ya ntambwe wifuza gushika ko mu buzima. Rero niyo mpamvu kuyo kugira ibanga bino bintu uri kurakora. Kino kintu kirakenewe cyane. Gira ibanga bino bintu uri kurakora. Niwabwira umuntu, uzobwira umuntu wizera yuko umuntu ashobora kugufasha, wibwira umuntu wizera yuko ashobora kubigira ibanga. Ahanini imigambi yawe
yigire ibanga, reka ibikorwa vyivugire nk'uko abantu benshi bakunze kubivuga. Ndizere ko ino video yakugiriye akamaro cyane. Nimba ino video yakugiriye akamaro, ntiwibagire gukora subscribe kuri chaine yanje, aho nkora ibijanye na development personnel na coaching, kandi izera yuko bino bintu vyahindura ubuzima bwawe, ibintu bijanye na motivation, inspiration, nivyo nkora mu bisanzwe. Rero wibuke gukora subscribe, wongere ubisangize n'abandi bantu. Peace. Ndabakunda cyane.